Ku ncuro ya mbere Uburundi bwaronse abahinga mu gusanura ibikoresho byo kwa muganga barangije igice ca mbere c'amashuri ya Kaminuza kuri Université yitiriwe Abamajusi, Université panafricaine le Mage. Kaminuza iri muri zone ya Bwiza kw'ibarabara yitiriwe Avenue de l'Imprimerie. Mu birori byo kuronsa impapuro z'imitsindo imikangara igera ku 228 yo mu bisata bitandukanye byo muri yo Kaminuza, abagera ku 29 nabo mu gisata cyo kubungabunga ibikoresho byo kwa muganga maintenance biomedical nkuko bivugwa n'urongoye iyo Kaminuza muganga Emmanuel Banzubaze. Icyo gisata kijanye kubungabunga ibikoresho byo kwa muganga nagomba kumenyesha yuko ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ata Kaminuza nimwe zabiza leta canke izabikorera utwabo bo bari bwagire icyo gisata. Eka mbere no muri kano karere Uburundi burimwo bw'ibihugu by'uburengero arivyo bya East African Community naho nyene ico gisata nta hamwe kiri kare muri kino gihugu cyacu mu bijyanye no gufungabunga ibikoresho byo kwa muganga igihugu cyacu kinde gukura abahinga hanze ari nko muri za Algeria za Cameroon n'ahandi ariko rero ubuye rero turasohoye imikangara ya mbere 29 bashoboye kuba bazi kuzobungabunga ivyo bikoresho mbere tukaba dusaba n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yuko muri bajya igihugu cyahora gihakazi mu bijyanye n'ivyo kuvura nabo shiramwo abo bahinga bo kujyanye kubungabunga ivyo bikoresho no munsi twari dusanzwe dusohora imikangara 228 mu bisata bitanu bijyanye n'ivy'ubuvuzi. Icy'ubwa mbere cyari gisata kijanye no kuvura indwara ariko mu bita soins infirmiers aho twasohoye imikangara irenga 88 tukaba rero twadusanzwe twasohoye n'imikangara mu gisata kimwe kijanye no gukora no gusuzuma imiti kimwe bita pharmacie no mu gisata kijanye no kuvura indwara zo maso aricyo bita ophthalmologie no mu gisata cyo gupima indwara ariko mu bita laboratoire no mu gisata kijanye no kumugabunga ibikoresho byo kwa muganga bita maintenance biomedical. Ishuri Kaminuza yitiriwe Kinyafrika Université panafricaine de l'Image yatanguye mu mwaka itariki mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2022 ikaba rero no munsi muri imyaka ine duhejeje turiko turakora dusohoye imikangara igira kabiri. Mu mwaka uheze mu mwaka wa 2025 twari twasohoye imikangara ya mbere muri ivyo bisata navuze kiretse igisata cyo kubungabunga ibikoresho byo kwa muganga twari twasohoye imikangara 202. Usanzwe arongoye ishira hamwe amagara meza ari naryo ryatanguje Université panafricaine le Mage muganga Butoyi Sonia arashimira abakozi bo muri yo Kaminuza kuko ngo bakoze batiziganya kugira ngo iyo Kaminuza ibandanye itera imbere. Arashimira abavyeyi barereye kuri iyo Kaminuza kuko nabo nyene ngo berekanye ko bafitiye icizere iyo Kaminuza mu kwarungika ibibonde vyabo. Nayo abaronkejwe izo mpapuro z'umutsindo akaba yabasavye kubana ntaryo abaserukizi beza ba Université panafricaine le Mage. Waruka muronse impamyabushobozi uyu munsi ndabakeje cyane. Mwitwaje izina ariko kandi mwitwaje ibanga. Muze mube abaserukizi beza ba UPM. Muze mwame mwibuka ko umugwayi muzovura, umuti muzotanga canke ibikoresho muzosanura ari ubuzima igihugu kibitezeko. Muze mukorera abandi kandi muze mwibagire iyo mwavuye. Ndashimiye abarongozi ba Kaminuza panafricaine le Mage, nshimira kandi n'abigisha hamwe n'abakozi bose b'iyo Kaminuza. Mwaratanze ibirengeye ubumenyi, mwatanze ubwenge n'indero hamwe n'urukundo rw'umwuga cyane cyane mwebwe bavyeyi
iyi ntsinzi ni rwanyu. Turabakengurukiye cyane kubw'izigirwa mwatweretse. Co kimwe n'userukira abavyeyi barereye kuri iyo kaminuza n'abanyene arashima ko abanyeshuri biga kuri iyo kaminuza baronswe ubumenyi bw'akanovera. Ku izina ry'abavyeyi turereye kuri Université Panafricaine Remage, turi n'umunezero ntangere wo kubashimira kumva yuko mugerageza mugakurikiza ikirangamisi ku buryo umwaka w'ishuri wama uhera ku gihe. Hama tukagomba no kubashimira ukuntu tuko turagerageza kuraba abana bacu ukuntu muko muratanga inyigisho z'akanovera. Hama ikindi tubashimira nuko mugerageza kubarondera stage ahantu ku bitaro bisanzwe bifise ubushobozi